nimba bimetse uko abagenzi naribi abagenzi none abagenzi none niba bakundanye none Brilliant ubu bakubwiye umuntu ari mu rukundo basi abantu bakundanye n'abagenzi wivyo niyumva ko yari itandukaniro sawa urukundo hagati yabo urukundo rusanzwe urukundo nyarukundo n'urukundo rw'ubugenzi cyo kimwe ngo uri umugenzi ndafise kuguhamagara ngo hano ukambwira oya no musi nta mwanya afise canke ukambwira ati sinza mungaho tukundanye worinda kunsigurira ukampa impamvu ya nyayo ituma utanyitaba uriko uravyumva mugabo uri umugenzi bisanzwe ndafise no kukubwira tujana ahantu kanga vraiment ni ubugenzi Msere nange urukundo cyo mu rukundo cyamwe naguma acunga ibintu byo gufuha bya hato na hato ndashaka gukundana umuntu yisanzura kwiwe nagucungana nawe sinakubujije kwisanzura nasivye bintu by'ubugenzi sivyo ho urumva ni handi zoshika hajyanye turi kumwe ugacura n'umuntu ugacumubwira ngo n'umugenzi wanje byumva byumvikana zishaka nyene bya bindi hamwe nimba tuzoba byashitse tugatemberana mugahura n'umugenzi wawe ukamubwira ati ni sheri wanje pana bya bindi ngo n'umugenzi wanje oya vraiment tandukanye ubugenzi utandukanye n'ubusheri ivyo bintu biratandukanye niba ushaka dukundana nuko atagucungana bya hato na hato canke ibintu byo gufuha byo kwama wanzonze wengera afise ikintu wiyagiriza gobera ubuye ako kantu ko gucungana ukagumako buri kanya wapi navyo niyagiriza nuko yini ariko neye oya muntu nashobora gucunga uwundi ngo amushobore ivyo birumvikana mugabo nyine niwo cumbwira ngo sinzo gucunge ngo nta bintu byo gucungana rego umuntu acunga uwundi mu gihe adafite icyo akora neno gucunga gute mu gihe ndi bugaze reka nyine tubandanye nuko nimba ariko bishaka gusa tuzoza turamenyerana buke buke ariko bizogenda neza nyine nkamenyera sawa rero katurabe tujajya hirya tugira akantu dusangiye none urukundo rushasha rega nyata hagara basuvugane sheri nuko umbwira iki wewe sheri hagara ndakubwire none nk'ubunye wewe ushaka kumbwira ibiki aho umuntu ashobora kukubwira ibintu ntunabishire no mu mutwe umenye ko kuza mu mutwe nkawe wewe nubona kutayo none umuntu akubwiye hagara tuvugane ntwari guhagara mukumviza ibintu nagomba kubwira aha wabyemeye mbwira ati nabyemeye urumva rero ingingo wafashe niyo kwigumura ngirene ushaka ngirene mu gihe umuntu agutahuza ibintu ntubitahure ukabifata uko ushaka ukabigira uko bigomba wewe nyene nkuko umenga ni wewe kumenya ati decision niyi okay wafashe decision nanje fashe iwanje iyo wafashe wabonye ko ariyo kwigumura yo nkuru nagiye wari kwicara tukaganira nicaye tuganire kangahe tumaze kwicara kangahe je nawe ubu byamaze kundambira reka ibiki byakurambiye ubu iminsi ngahiye ibiri cyaciye dushwanye niwe wabonye uca wigumura ukagenda ugafata inzira nkaho menga uri kutwagwa n'uruzi mveza nakubwiresha je nashaka tubiganire kandi urabizi ko ndagukunda ariko nawe utanga ibintu byo kwiga umundo turaza gutwara umuti cyane okay mbwira ati jewe nabyemeye tubiganire neza nyene uvyumve yuko ivyo ndiko ndakubwira rukuri none ubundi ho ugumne wigumura nkuko ugafata ingingo imeze nkiyo nabigenda gute mbwira ibyo ushatse kumbwira mukobwa je nta mwanya mfise wo guhagarara ngaha anye rimba wumva ivyo nakubwiye karukuri sawa apana kuza kumbwira ngo turinde twicara muri ibi vyatsi je nawo ntabwo ari ngombwa ngo uce wigumura kandi uzitware dukundanye ibaze kubuza igihe twayaze n'igihe nabigusabiye ukaca ushaka kwigira umuntu w'umujanje burampagaritse ahubwo ndibaza ingene Imana yabahaye akayobe nkako umubiri nk'uyo mukaca muguma muyikinisha mw'Imana izobaturira ariko ntabwo urukundo ari kuryamana we nawe sawa ivyo tuvyihoze rimba tabyo wemeye sawa cyese nagusabye kuryamana ubwa mbere nakubwiye tuze tubane sibyo hama turyamane biciye mu mategeko nituruju ko turyamana ariko mamashi ata kibazo na kimwe urabyanga ndagusaba uranga ubu naho
mbwira ushaka iki ni ikihe kindi kintu ushaka shaka nyine dukundane mu biki none urabona ko bigera ibyo bintu bigize urukundo umva rero sivyo mukobwa je nta mwanya mvise wo guta guhera aya masaha n'uyu munota mu gihe uzobuza ati jewe ngiye tuvugane n'akatwe ngo bisanzwe gusa ngo tuvugane bisanzwe ngo niko rukundo ntuzosubire aho mbonye uzoce hariya anye kuko jewe ivyo bintu ndabirambiwe umwaka ugira ukubita imyaka ingahe igira ukubita je nawe turi kumwe atamusi n'umwe ndabona ninuze wa muhimbiriwe oya she n'ukuri oya ndekuratse ndakwatsi kofe wa muhimbiriwe basi shiraga ndakubwira n'ukuri kwima sheri ariko hariho n'imvura ikaza amajambo ababa nk'amayeri ukibaza icyo wamubonyeko akongera akagukoma mu gituza ubuzima bw'urukundo amakuru amagara ikirere ushaka kumbwira iki niwe kwitira kumbaza wowe uburyo umeze neza bisa nkaho nameze neza nyine n'ubundi mbega ndakubaze ko maze iminsi mbona natameze neza mwapfuye narayibanye imeze gute ndashaka kubimenya bamenga ntacyo nakubwira ubu nyine zononere ndabikubwira hano ubu nyine cyumva wambwira nta kibazo kirimo sha uwo mwanya sinza ko nabura nk'ubu nyine basi ko ni birebire cyumva nta kibazo wobimbwira sha ni birebire sibyo Irondera na tuvugane kweli numva menga byanje na umwanya si wo kwivuga handa umwanya nanje simeze neza cyane ndumva bikaze nawe byinjiramo umukobwa kumenga arasobanutse yasinorekana na nkifatira mukuru wiwe ahubwo rero nta wundi mupango ngo amufate mukuru wiwe kandi rero nuko okay numva wumva utobimbwira aka kanya uzomagara nabi kandi nimero yanjye urayifise uzoca undondera nimba ushaka kubimbwira nshatse zo kumbwira ndakubwiye ariko nyine ntanzigirimo nuko numva menga sinakubwira umuntu sawa wenda tuzosubira sawa ubuzima bw'urukundo ubuzima bw'urukundo ubuzima bw'urukundo amashangazi yakoze kumerekeza gusa byari mama yari yambwiye ngo wari waje kundaba ariko ni wahasanze wakombye kumbwira iki naje sinagusanze muhira nawe hari ibintu mama wawe yambwiye ibyo bintu abimbwiye byaranteye ubwoba mu mwanya kibimbwira mugabo amaze kumbwira umuntu yabimubwiye byaciye bituma na bwa bwoba buhera mugabo gusa navuze ati nubwo ubwoba buheze ntegerezwa nawe kumwibarize hari ibintu biriko biraca hariya mu masitsi hari iwanyu bamubwiye mama wawe ko ugomba kugira mariage ariko utabimubwiye mama wawe nawe amagambo aza yuko woba warabimbariye nuko utabimbwiye ibyo bintu nibyo ga nawe je navyo birantungura cyane iyo ndavyumvise ibyo bintu shangazi ibyo bintu si ibyo na mama yarabimbajije naramubwirije ukuri aho kuri ijya ni nkuru ko barakwiragiza jewe ariko nafise umuhungu tuba dukundanye umuhungu dukundanye igihe kitari gito umva umuhungu ni namuporopoje ko twobana
biciye mu mategeko ariko wene yambwira ibintu biri bizarre ukuntu mu nyuma akabinyemerera mu wundi mwanya ntabyemere neza nyine abihagarare kurazi ko mu muryango twebwe tudakunda gucikira rero urazi ko tudakunda gucikira gusa mama sinari kuca ndabimubwira urazi ko mu muryango iwacu ariko izira gucikira nje rero sinari kuca nza kubwira mama ibintu vya mariage kandi turabyumvikanaho n'umuhungu gusa hari umugenzi wanje nenekeza kubwira yuko sinambwiye ko ndiko ndatanga invitation cyangwa ndiko ndazitanga ambwira ati mu minsi iri imbere ndashobora kuguha invitation ko umuhungu dukundana amba byari bikimeze neza narayimubwira ndamubwira akambwira turondera uburyo hama tuzatugire mariage urumva rero ngira no mukobwa mugenzi wanje yaca agenda gukwiragiza inkuru ngo je ngire mariage ngo ndiko ndatanga ama invitation rega mama yabimbwiye nkuko nyene urumva ndiko ndazitanga zihari nanje birantangaza nashobora kugira mariage gute nkayitegura simbwire mama wanje uraziga nawe ndakubwira ndashobora kukwibariza gatoya ubundi bwo nariko ndarondera inzu sinzi ko muri ibice byo ngaraho yindangira yewe shawe ngira ugendana n'Imana ntavyo nzi simama ndabwiye jewe nsanzwe n'umukomisiyoneri w'amazi niko kazi kiwanje kuva kera urakoze ubundi bwo ufise inzu zimeze gute zangahe kugira amenye iyo nohitamo ubundi biterwa n'iyo ubukeneye ahubwo ubone ushaka kuvuga ati nkeneye inzu ingana uku kuko izo zose twe turaziroba urashobora kundangira chambre na salo chambre salo irahari ifise n'iyindi iri mu rupangu kwayo nyene muga yoyo ni nini inzu yakasihe ifise ivyumba 4 na sala manje na sala minesi yageza nyene chambre salo ikaba ifise amatara n'amazi ikaba ifise toilette indani na douche byoba byiza gusumba ivyo urabifise muga rero amatara arahari ariko amazi ntibaracakwega ntibarashiramo mugabo gusa nk'inyuma y'ukwezi bazaba bashizemo amazi uraziga nawe ndakubwira burya hajya umuvyeyi iyo yumvise ibintu nk'ibyo nareka gukanguka kuko buri umuvyeyi wese yama ashaka kwitwararika umwana we w'umukobwa hajya nk'ivyo avyumvise yategerezwa guhangayika umutima wiwe akawangaza kure hirya no hino uzi ikintu nokubwira umushikire kugira ngo atuze areke kuguma yumvira ibintu vyinshi umubwire uko vyagenze nkuko nyene ubimbwiye ureke kumuhisha nta mukobwa ahisha mama wiwe sivyo ndagusavye nkuko ubimbwiye nawe umubwire ukuri ikindi naco umenye ko witwara kuri aba abahungu biki gihe baragoye mwana wa mama shangazi merci beaucoup kumpanura yego nanje nditwararika cyane kwirinda kuko jewe shaka gushitsa icyo nasezeraniye papa naramubwiye yuko ntaze mu maramaza ryo musi wa natoreraho diplome nabwiye ati papa ko nkoreye n'ibindi nzobigukorera nanje nta mpamvu yo kwimaramaza wow nezereje nako kajambo ivyo vyonyene birampagije hama kuguhanura navyo izo nshingano zanje ntegerezwa kubikora sivyo hano turi no mu rungano hama okay reka sinkurambire hari utwo nagira ngenda gukora hariya muhira nibaza ko tuzosubira umuramutse mama ndamuramutse
sawa umunsi mwiza wa twese. kandi kirenze kuri ibyo hakorotiriye harugaye tayiri ko nimuvane mu rupangu. Hari abandi bapangaye benshi. Oya si benshi, hari imiryango 3 umva harimo habaye 2 uwa gatatu ni wowe wabwiye mu mugihe woza kuhaba. Okay. Bakatari benshi kandi nabo bahaba nta bana bafise nabaje. Sawa, juste nangahe bari aha. Bo kuyo chambre saro ndesa kubera ngaha ntibirazimba gose ko ni nziza mugabo yaba ari mu bice byo hirya gisagara cyamaze kugwira nk'iyo bari gusanga iri muri 3 gutyo nuko. Sawa, urashobora kuja kunyereka aho yo biherereye. Bo ahantu iri bivanye naho duhagaze iri ngaha inyuma guca duce ngaha uca haruzananye guca dukate. Akayira karadushika nayo urasha dukate aha nyene. Dukatira ngaha guca. Sawa nangorane niba Uvuye hewe? Mvuye kwa se. Uvuye? Ni byiza ko ari uvuye. Bana mvuye. Nzishage ko wari wambwiye ko yaje kundaba. Nagiye kuraba icyo ndamwitabe numve icyo yampamagariye. None mwavuganye? Yego. Sa? Hama mama. Azi nagenda kubwira inkuru ya nyayo yabijya bintu umaze imisi numva wumva ngo je ngo mariage ngibiki. Nakomenda bikubwireho ukuri kwabyo. None nana ubimbwira ngaha mwibarabara tugende muhira hamuheze ubimbarire. None mama ari nakimwe ariko nawe twogenda ngo mvuga ngo ndabikubwirire muhira kasanga ashitse mu yacu nanavyibagira. Nazi ko je ndakwibagira ama ngo niwashika muri cyo byibagira genda za kukwibutsa basi yo nkuru. Nzisha kandi ndakubwirira ngaha nk'ivyibuka. Sawa mbwira nta nakimwe. Bijya bintu iyo byajananye je nariyumviriye n'ibintu byazananye ndibuka iyo byaje biva ariko bo babihaye isanse atariyo. Jewe mama ndafise umuhungu tumaze igihe dukundanye. Yego. Uyo muhungu dukundanye kitari gito kandi baza nawe maze no kumubona. Rero rya muhungu ni namupropose ko jewe twobana ko dukundanye igihe kinini. Ntambwira yuko shaka ko tubana biciye mu mategeko mu ishengero tugashikikirwa n'umuryango wose. Wewe yarameze nk'ubyanka nakaza kubyemera ariko atabyemeye. Mwakambwira ati reka twitegure tucanga cange undi mwanya arabyanka ashaka ko tugira eta civile hama tubanuko. Nanje nkabanzi yuko papa uwanje indazi uburyo yatanze kugira je nige nganuko shike aho ndonka diplome nanje sinkwiye kumumara amazi. None nawe yagombye muje muri eta civile gusa. Nico yarondera gusa. Wene nivyo ashaka. None wewe nawe byaciye biherera. Jewe mama naramwankiye. Nambwiye ko kidakunda. Rero ariko jya nkuru ukuntu yaje. Je narifise umugenzi wanje. Ndibaza Eveline uramuzi. Ndamubona. Ujya mugenzi wanje je twarigeze kubiyaga aho ndamubwira ibyo by'ujya muhungu. Nanje aho bigeze ndambwira ati efe mu minsi ndashobora kubatamo invitation ariko uzobibona ariko si kuvuga ngo zari cyangwa ngo nari naziteguye. Rero nyambaje agenda bibwira abandi nabace babizana ukundi je natangaye mbwiye ngo nakunyegeze ngo mariage ngo ibintu byinshi birebire je birana sinokora ikintu nk'icyo nakubwiye ari we mama wanje fise. Rero we amahoro bijyo uri kurumva sivyo kuri ukuri nuko ndakubwiye.
shana ukuri inkuru mbarirana irutwa niyo wiboneye ko ari wowe nyene ubinyibwiriye kandi abifate nk'uko nyene ubimbwiye none n'ubu nashaka ko mugira mariage yo mu rushengero akomeze mu ikomine none we byahereye none uko bimeze nuko ibyo muhungu mariage bene ntumubazi ntakeneye wene je nibaza yuko abifata nk'uko ari ugusesagura muri we ibyanje nawe n'ubu ntaho biraja nkuko bisaba ko twanahebanye ntitukirimo ko turacyari mu bintu byo kujyanajyana ko nyene dupfa ikintu nk'ejo none nana nukuri erega ashobora kukubwira yuko mwoja muri komine bivanye n'uburyo nyene bwiwiwe abafise hajya nza kubwira mugende mu komine hega hana nurakuze naho komera makaja mu komine ukubaka je mbona ntatasho byari bitwara hega no mu rushengero muzobikora no mu nyuma mwabanje mu komine mama nawe urumva ivyo utangura njewe nje naramubwiye sinzogenda uko we nawe ugomba kumushigikira urabona nawe ivyo urimo je na papa namubwiye uko je nzokora mariage none ce ngenda uko ame twogira leta civile ntanankwe je singomba je kugenda uko je ngomba ngene nanje mbonye abagenzi bamperekeje ndiko ndege ntegwa gateka ntegwa amashugwe n'abagenzi nawe ubwawe nyene unezere wambaye imvutano nakunde katugenda urabona ko n'imvura iguye ibyo bintu nzosubye kubimbwira uko ngo je ngo ndishingenda ngendeka ubuzima bw'urukundo ubuzima bw'urukundo ubuzima bw'urukundo ni inkuru yandikwa n'imitima ibiri mu biza no mu bibi baragerageza kugumana iyo ruryoshe bararusabura hakamura bagubaka mukuri ubuzima bw'urukundo iyo umunsi utanguye neza uryamye ku rutugu ubundi amaganya asa na wera niyo mutagira menshi murawana ariko hariho n'imvura ikaza amajambo ababa nk'amayiri ukibaza icyo wamubonyeko akongera akagukoma mu gituza ubuzima bw'urukundo ubuzima bw'urukundo ubuzima bw'urukundo ni inkuru yandikwa n'imitima ibiri mu biza no mu bibi baragerageza kugumana iyo ruyoshe bararusabura hakamura babubaka mukuri ubuzima bw'urukundo ari majoro mutabogo ariko musozi akabivuga umwe agasaba imbabazi undi akumvira